umwaka wa 2025 mu gitondo hitezwe ikirere kirimwo ibicu vyinshi mu ntara za Cibitoke, Bururi, Rutana, Ruyigi, Cankuzo hamwe na Makamba. Mu zindi ntara hakaba hitezweyo ikirere kirimwo izuba n'ibicu bike bike. Ahazoba hakanye kurusha handi ni mu ntara ya Mwaro aho ibipimo bizoba biri kuri °C 12. Ku muhingamo hitezwe imvura mu ntara za Bubanza, Kayanza, Ngozi, Kirundo, Gitega, Ruyigi, Rutana hamwe na Mwaro. Haritezwe kandi imvura yumvikanamwo imituragaro mu ntara za Bururi na Muramvya. Haritezwe ikirere kirimwo ibicu vyinshi naco citezwe mu ntara za Cibitoke hamwe na Karusi. Mu zindi ntara hakaba hitezweyo ikirere kirimwo izuba n'ibicu bike bike. Ahazorangwa ubushuhe kurusha handi ni mu ntara za Cibitoke na Bujumbura aho ibipimo bizoba biri kuri °C 27. Ejo mu gitondo izuba rizoseruka igihe cy'isaha 12:09 rirenge igihe cy'isaha 12:23 zo ku mugoroba. Amakuru atekanye ikirere agarukiye ngaha mu yateguwe n'ikigo ca Ijebu kijejwe ivy'ibirere nayo Nadia Ndayizeye nije nayabashikirije mwakoze kuyakurikira.